muri iyi weekend igomba guhuza umugwi wa Vitalo n'umugwi wa Kayanza United kuri Stade Intwari. Ni match two kwitegamwo ishusho iyihe ko ekipe ya Vitalo yavanye impamba y'igitsindo kimwe kubusa kuri Stade Gatwaro. Ni impamba dutwofata nk'iyi hari ihagije kugira ngo dutangure twiyumvire Vitalo mu gice ca kabiri gishiri cyanyuma. Nibaza ko Vitalo watanguye igikombe nuvuga ngo gukina igikombe citiriwe umukuru w'igihugu cy'uyu mwaka bisa nkaho ari wo mu guhabwa amahirwe gusumba iyindi kushobora gutahukana igikombe citiriwe umukuru w'igihugu havuye nuvuga ngo iyi equipe ya Intwari Fighters bisanzwe bisa nkaho kuba yaratahukanye igikombe ca Primus League biha amahirwe yo kuba nabo bahabwa amahirwe menshi yo gutahukana igikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Ariko Vitalo abantu benshi bashobora kuba bawuha ayo mahirwe bisunze nuvuga ngo ibiharuro bafise by'aka kanya kuko nimwe mu makipe imaze nuvuga ngo inkino nyinshi itari kiratsindwa muri Primus League Burundi. Kuva iyi phase retour itanguye twamye turabivuga nimwe mu makipe imeze neza ihagaze neza kurusha nuvuga ngo imigwi myinshi. Nivyo Intwari nayo ntiratsindwa muri phase retour, ariko nabo Vitalo nuvuga ko muri phase retour bamaze kuba batakaza urukino rumwe batsinzwe na ekipe yatwaye igikombe ya Intwari Fighters. Bivuze ngo meme no mu burongozi bw'iyi ekipe ya Vitalo nimo ma ekipe uri kurayaga n'abantu bakubwira ngo twebwe ico dushaka ihangiro dufise umwaka no kuba muri Big 4 ariko kandi tukanatwara igikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Bakinye match ya mbere bakina nuvuga ngo na ekipe ya Kayanza United bayisanze mu ntara ya Kayanza. Imwe mu ekipe nuvuga ko yisanze muhira biba bigoye kugira uyitsindire muhira. Basanze ekipe bisa nkaho nayo Ishobora nubwo bitayiraba cyane ariko urugamba nawo go kuba mu migwi Ishobora kudakoroka igano y'icicaro ca mbere ya Primus League Burundi kaja mu cicaro ca kabiri bisa nkaho nabo bari mu migwi igera nko kuri 3 irikira hatanira ivyo bibanza byo kuraba ngo ninda ashobora kwisobanura ntakoroke canka gume mihigano y'icicaro ca mbere. Bahuye rero na Kayanza United nayo nyene numvise ko gahunda yo kuba bogira kure mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu bayifise, ariko uhuye na ekipe ya Vitalo imaze novuga ngo inkino nyinshi itari kiratsindwa muri ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi kugeza maka kanya barumanije inkino zigera kuri 15 batazi ico kicitwa gutakaza urukino na rumwe haba muri Coupe du President mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Urukino bakinye muri kimwe ca 18 baratsinze, ca 8 baratsinze, ca 4 match ya mbere baratsinze, barumanije inkino zigera kuri 12 za Primus League Burundi gashaka ko izinkino zitatu z'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu batazi citwa gutakaza. Ni ekipe twamaze kubona ko ifise bamwe mu bakinyi b'abasatirizi bayobowe no vuga ngo na Didier Zokora, ugashira ko experience ya Saido ntibazonkiza, ugashira ko na experience yo munyezamu azati natahukanye igikombe muri ekipe ya Intwari, ariko kandi nanabaye umunyegori mwiza yaranze higanwa rya Primus League Burundi, azi uburyohe bwo gutahukana igikombe uko buba bungana. Ni ekipe remba mona ko match yo ku munsi w'Imana shobora kuduha isura itandukanye n'ivyo petete twabonye muri match ari nabonye Kayanza United narimwe ma ekipe za kuri Stade Intwari gatanga akazi na cyane ku migwi hina ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke isanzwe ariyo ngaha mu muji, ariko ni rumwe mu rukino zo baruryoshe. Nitwite ngo nuko Vitalo yatsindiye Kayanza United mu ntara ya Kayanza. Nabonye Kayanza United yo bayihaye motivation itanga itwereka urukino rutandukanye n'ubwo tuba twabonye muri matchare. Bishoboka ko kenshi batanakoze na entraînement ariko bakaje imbere y'abitari bakanganya cyane na resultat zo muri Primus League zirabagaragariza ko ari mwe amakipe yitwara neza ko niba bashobora kumara match zitanu badatsinzwe na rimwe muri Primus League Burundi. Ni resultat zishobora kuguha attention yuko nabo bashobora kuzahagomora ico gitsindo pourquoi pas bakaja muri prolongation yasanga match isubiye kuba mbisi. Ubushobozi bwa ekipe ya Kayanza United Patrick buduha icizere kingana gute cyo guhagarara Vitalo mu maso bakayiraba ekipe kuva uyu mumenyereza amaze kwinjiramwo batakaje urukino rumwe gusa? Jewe ku ruhande rwanje vraiment sinigeze mpamahigwe y'ekipe ko namubona nka ekipe boshobora kunaniza umugwi wa Vitalo, ariko sina ekipe mbi ku rugero rwo kutovuga ngo boza kugwana na Vitalo, kandi mu gihe ivyo nabavyiza kwa Vitalo gasanga binabaye igitsindo kimwe nk'ico babatsindi hariya. Kayanza United ikintu ca mbere bafise nk'inguvu zikomeye ku ruhande rwabo nuko ni
ekipe ikinira cyane hagati mu kibuga uravye aba bahungu ba Ibrahim ba Heritier n'abakinyi bafise experience karaba mu busatirizi aba bahungu ba Elifaz umwe mu bakinyi bafise ibitsindo byinshi muri championnat y'u Burundi ashobora kugutsinda umwanya wose azi nize ekipe nyene za Vitalo ni ekipe ifise ama elema akuze kandi aramvye muri championnat y'u Burundi amwamwe umukino wanyoheye basanzwe bakina wo gufashanya gukinira hamwe gukinira hagati mu kibuga hanyuma mukagerageza kurondera ukuntu mukoresha ikosa mugwi muke baturi kukuntu babikoze imbere ya Stade hano bikanarangira banakwiyeho n'amanota agera kuri 3 muri championnat Premier League baramaze kutwereka vraiment ko ari equipe mu gihe motive n'ubuyobozi uretse akantu kabaciremo gusa muri phase rekanabaha gusa ni profile yo kwisanga muri equipe za nyuma muri championnat bakaba yari equipe nziza Kayanza ndetse nahagaze neza muri championnat ya Premier League ikibazo gusa bahura naco ni equipe bagiye gukina nayo nivyo je nabivuze n'impamvu nta mahirwe Vitalo yo kuba ari yo equipe yo kwisanga muri finale imbere ya Intwari nuko ni equipe hindagurika no munsi baragukina match nziza imbere ya Stade ejo abaraba imbere ya equipe ya Ngozi City ugatangara ivyo bariko baragukinira mu kibuga Vitalo Football Club waraba nivyo bafise squad nziza vraiment kuva muri defense aba bahungu ba Roger waja hagati mu kibuga ba Elvis Rukundo waja mu busatirizi ba Didier Shaban Zokora bande umunsi mukabatora vraiment mukabona ko bari mu rukino rwabo gwiza ariko ukurikira ugasanga ntibahari bafise squad nziza bafise abakinyi batangura mu kibuga beza bafise abasubirizi beza ni equipe nziza imwe mu zambere nziza dufise muri kano kanya muri phase retour uravye inyuma ya Aigle Noir ngira ngo na equipe osa n'ugomba kubagereranya nabo ni vision nako ya ni vision ni zimwe muri equipe kugira ngo ubone ziratsinzwe ni ibintu biba gaki bafise 11 beza bafise abasubirizi beza bashobora kugwana ibikombe biri bitandukanye barose impamba y'igisindo kimwe kibaha avantage kuri Stade Intwari simbona vraiment umbwiye ngo amahirwe Kayanza bafise amahirwe bafise nuko bagiye gukina na Vitalo hindagurika ariko kandi nabo bakagira abakinyi bafise experience racaja mu busatirizi buza korora ivyo bitsindo hari amazina menshi tuzi muri equipe nibaza ko umupira w'amaguru mu Burundi izina ryitwa Elite ni izina rimenyerewe izina ryitwa Ibrahim ni izina rimenyerewe izina Exos nimero 4 mu mugongo mu Kayanza bararimenyereye ni izina rimenyereye gukina cyane championnat Premier League Burundi ukagira aba ba Elifaz ukagira wanashima aba ba Desire gahoro numero 20 yambara nimero 21 ukatitwa nambari Salumu sa ino byuko canke ya ni nkabo ni equipe nziza vraiment twabonye naniza ama equipe menshi ya ba Enoke twabonye bananiza za Flambo twabonye match retour bananiza Musongati Omar ntakagiro yabatsinze match ya mbere ibitsindo 4 ndetse na match ya mbere nuko banayitsinzwe ibitsindo 4 warabona ko mu kibuga umuntu yaravye match nuko buguruye match gusa bakibagira ku defenda hanyuma equipe gacikororesha bakijwa abasatirizi banakoma komecha cyane ndi Masani yaranatsinze ibitsindo bigera kuri 3 muri rukino akabatsinda ahandi ho biragaragara ko ari equipe mugiye yihaye gukina ikinira hamwe kandi gakira umukino mwiza gutsinda Vitalo biragoye bakijya bafite experience nabo barusha waje kuraba ugukorera hamwe defensivement ku ruhande rwa Vitalo office Roger naho uwo mwasosiya ko na Isange nubwo Isange nabonye nawe akora amayerere amwamwe n'umukinyi recuperation zo hejuru abahagaze neza tayiramwemerera gukina iyo mipira yo hejuru ukaja kura mu busatirizi ku mpande niho hantu hambere hakomeye bafise ku ruhande rwa Vitalo Football Club ni naho hantu iyi equipe yakaba ikoresha mu gusatira ni naho hantu nakomeye kandi Kayanza ati mu mikino yo ku mpande uza gusanga nakaze kaza kwa kagoye imbere ya Vitalo Football Club ku bwanje mpana amahirwe equipe ya Vitalo kurengana muri kino gice ca kane gishiri cyanyu ubwiza bwa Vitalo experience ni Kayanza ndetse tubonye
ishobora kuba ifise bamwe mu bakinnyi bamaze igihe kitari gito muri shampiyona y'u Burundi ba Elifaze twari ko turavuga kuza ukaraba n'ibihe barimwo muri shampiyona avuze kuri match zibiri baheruka gukina n'ama ekipe twitwa ko afise ijambo rinini mu mupira w'u Burundi Musongati Flambeau du Centre ivyo twobihera ko twitega surprise kuri Stade Intwari ni surprise ndayibona neza kuko je ndavye ekipe ya Vitalo ni ekipe defo je ndatinya umumenyereza akina blockba bane naco ntinyira naco naho mpera nkuhebuza kuri dynamique ekipe izi kudefanda kandi mu buryo bwayo bwo kudefanda ibimetiriza kweli babigoranye ekipe ifise umumenyereza mwiza ekipe ifise kahise kindenga gihe keza irotero bamaze gutsindwa rimwe umuzamu mwiza experience nziza experience ya antibiotic ekipe ifise squad itangura n'isubirira ekipe izobe iri Bujumbura iwabo ndavuga ngaho kuri Stade ni match nivyo aho Kayanza haherukira ihafise souvenir nziza ko yasindiye ekipe yindi y'amateka 3-2 Interstar ni ekipe peut-être wombwira ngo nubundi abanyakayanza ntaho batari baranyanyagiye naho nyene izoronka abafaniri ya ekipe yo mu Kayanza ariko still ndavye ico ekipe impamvu ifatika burya hagwana impamvu umuntu yaba afise impamvu kurusha uyundi hanyuma je I'm sorry to say that nuwo duserukira bigagira inzira ndakeka yo bavitara gusumba Kayanza United ko mbabona nk'ubu bavuga ati turadeclare ko ekipe nziza ari Kayanza United nizoseruka muri CAF Confederations Cup itarasetinga vya bindi byo mu restaurant n'ibindi byose kipe nubona ko yo havitanga ikibanza ayo makenga nayo mba ndayafise kujya hari ama ekipe atifuza kuduka mu ca kabiri niko mbona na Kayanza kwitegurira gusohoka byo yigora byo yirusha ariko na Vitalo harageze igihe je urazi ko sinzi umwanya ni wabitwemerera dukwiye kuzoza turaraba dukorogoshora ama ekipe yo ngaha twoye kuyanariza kuri kamace kamwe mbara ubukeye baya nka Vitalo ntiyarekuye kuba ari ekipe yambara ubukeye ko nk'umuntu ubona nka Vitalo ishobora kugira gutya ikikubita ku gatuzi gasohoka mwaba bakinyi bayihaye qualification ntihagire batatizo bigisigaraye aba niko byanagenze rega niko byagenze igihe riga basohoka basigaranye bande babaye bake n'abasigaye ntibaciye bagenda kwibaza harimo individualite z'abakinyi beza muri Vitalo bakagombye kuba bari siri ko bazoba bafise mu mwaka wese akiri ya equipe ya Sabo Paris irimo ba Karofani muri defense irimo ba wa mu defenseur n'indi Amedenda byotse se umuzamu se nimero 2 na 3 bose baragiye nise wumva ico kintu bo warakoreye kibari kibuga nimero 6 aragiye iyo stabilité rero turayikenye mu Burundi ku buryo baba bakubajije ngo equipe ya mbere mu Burundi niyi wovuga iyo mu Burundi y'uwo mwaka nziza ariko wo kubaza equipe nziza mu myaka 5 heze niyi byo kugora biragoye cyane abo mamurigiye kubura injya yarigeze kubiyambe n'urugero mba nkuhaye bro urakotse rero namba tudafisa ama equipe ushobora kuvuga ngo twokora ibi bintu nejo tukabisubiramo biba bigoranye je nari mbona muri angle yo kuraba equipe ikwiye gutwara igikombe c'umukuru w'igihugu ni equipe n'ubundi izokwikubita ku gatuza ikavuga ngo reka dusohoke duserukira igihugu
nk'uko twabonye nibyo barasezerewe umwaka uheze ariko bari barenganye hariho match batweretse ngo tutazokwibagira Flambeau du Centre hariho match batsinze ku munota 94 wa muhungu w'Ingozi tutazokwibagira ariko mba nibaza nk'ubu nka dynamic isohotse nkibaza nka Kayanza ari isohotse n'ubundi hategeza gusohoka ikipe ikihari coco nibaza ko nubwo tuvuga ngo Kayanza eske aya ma ekipe yose agiye kuba kuko yari muri quart de finale hagomba kubonekamo ikipe imwe izoserukira igihugu cy'u Burundi muri CAF Confederation Cup ko nubwo yegere Intwari yo bitwara byose izo yageze finale n'ubundi igomba gusohoka ndakeka harimo umusodari aho rero turafisemo izo dufisemo zose ugiye ukaraba kijanye no kuba boduserukira neza byose biracagoye nibaza ko kandi yari yose ubona bigoye pe tutaragera ku ntambwe kuvuga ngo turafise ama ekipe ane meza agomba kwama akwizeza ko kuja muri Big Four biri garanti biragoye ko tuzobona ekipe duserukira muri CAF Champions League muri Confederation ngo tuyitege ngo genda ugere mu matsinda ngo urenga amatsinda biragoye iyo ni dossier twogaruka ku kwayo tumaze kubona ama ekipe azoduserukira ariko muri kubyi president muri weekend nuko vyifashe mbere ko tuza amasaha ubwo badusubirize ko bafisha amasaha ariko kuko nabonye dimanche azo bimatch zibiri ngaho hari imwe ni match ya Kayanza na Vitalo iyindi ni ni bayisize ku wa mbere iyi ni match iri ku wa mbere iri ku wa mbere ni iyihe Lokina Rukinzo hanyuma indi ku munsi wa kabiri iyi iri ku wa kabiri ni iyihe Wanasubire kuzo na dusubirize kwa fishi. Ni Rokina Rukinzo. Ya indi igomba kubera Ingozi. Nivyo. Iri igomba kubera Ingozi ndavuga Muzinga na Ngozi City. Yabera ku rukundo dimanche. Irabera Ingozi iri. Iyindi berendi. Iyindi berendi nga. Iyindi be kwa kanga. Iyindi be kwa kabiri. Kankorabire ariko barakoze. Mani bahumugisha ubwo batumye noneho tuzoza turavanga turonka aho duca. Serious nuko bimeze muri weekend hari program iryoshe kandi yes nuko mu gihugu cy'Ubwongereza